Nico gituma sinemera mu buzima bwanje ko Satana ntwara umunezero, kuko kenshi Satana dutwaza umunezero afatiye ku busa bwacu cyangwa ku byo tubuze, ariko niyakwibutsa ubusa bwawe akakwibutsa n'ibyo ubuze, nawe uzobwibutsa uti ndabira mu bubiko bw'Imana ibiriyo ku bwanje nimba woshobora kuhabona. Haleluya, ndabifise ntarabidisponibiriza gusa, yarabimpaye ntibiranshikira gusa, timing iwe ntiragera, aracafise ibindi yakarajusta mu buzima bwanje. Aragomba kwajusta veso imbere yuko ashiramwo matière, aragomba kwajusta, haleluya haleluya, aragomba kwajusta igikombe imbere yuko ashiramwo contenu, kuko hari Imana ishiramwo contenu mu gikombe kidafise capacité yo gushobora kujera ivy'Imana iguhaye. Igihe rero wowe udashobora kujera ivy'Imana iguhaye, irabanza ikabigumana, ikabanza igafixa igikombe, yamara gufixa igikombe mu masengesho, Mana kutanyishura, Mana ko ntabona ibintu, nayo mu gacerere kavuga ati reka mwana ndiko ndakora, ndiko ndafixa, ndiko ndahoma, ndiko ndakuraho amafissure, ndiko ndakuraho impamvu zawe mbi zo kubishikako, ndiko ndakuraho wrong motivations, ndiko ndakuraho hamutakina bisengero kazonye birakoretse ko batavuga Mana aho nahereye kwera ubu ntiho kibikora, aho nahereye ubu ntiho kibikora, kavuga ati byasaba ko nteba kuko jewe sinashaka kubikora ngo ndagusambure. Hari abantu basamburwa n'umugisha, hari abantu bapfana n'umugisha ukabica ukabadeturiza, ariko Imana yakugira ibuntu ikagutegura umugisha ugusanga uri ready kandi utakunyiganyiza.